Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu numwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye aho mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD harimo icuka cibi cyane gishobora no gusiga gisambuye ubutegetsi bw'u Burundi aho abarundi batari bake biteze ko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora gukurwa kubera ukuntu amaze guta igihugu mu manga kandi no kubera ukuntu biboneka neza ko yananiwe gutwara igihugu cy'u Burundi aho muri no minsi asigaye akora ibikorwa bibabaje kandi biteye isoni twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye uko abandanya gukora amakosa ariko arakora muri no minsi ariko abandanya gushira ubutegetsi bwe mu manga ikomeye cyane twarababwiye ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorana n'intera hamwe aho ubu ngubu mu ishamba rya Kibira ariko harakaba imyimenyerezo ya gisirikare ihambaye cyane aho intera hamwe ziriko zirifatanya n'igisoda cy'u Burundi bakaba ariko baritegura gutera u Rwanda twarababwiye ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yashoye abasoda b'igihugu mu ntambara ya Kongo atamenyesheje inama nkenguzamateka na nshingamateka uyu munsi abarundi ndetse n'abashingamateka batandukanye bakaba bari kubaza ibibazo byinshi Perezida Evariste Ndayishimiye twagiye tubabwira injyane zikomeye cyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ni byinshi byagiye bivugwa byerekana ko icuka kitimeze neza mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru kandi byerekana neza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye busigaje igihe gito twabazaniye rero amakuru menshi cyane atandukanye arabana n'ibyo byose biriko biravugwa aho umutekano wahungabanye kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'injyane zikomeye cyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi zishobora gusiga zisambuye igihugu cy'u Burundi byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido y'amakuru wowe cy'ubusabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo mbere y'uko tubabwira aho imyitegure igeze yo gutera u Rwanda ndetse n'itegeko rishasha Perezida Evariste Ndayishimiye ahejeje gutanga ku bajenerali ku kibazo cyo gutera u Rwanda tubanze tubabwire injyane zikomeye cyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi kandi zishobora gusiga zisambuye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nta gihugu gitwarirwa habiri umwihwezo umwe mu nzobere z'ubutegetsi bwa CNDD avuga ko ibintu biriko birabera nga mu gihugu cy'u Burundi bishobora gusiga bisambuye igihugu inyuma y'inkuru twabahaye ijanye n'ibyitezwe mu ikoraniro kaminuza ryari rigiye kubera mu minsi ishize ariko bikaboneka neza ko hari ibintu bimwe bihindutse hari umwihwezo twaronse umwe mu begereye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kandi wamwe mu butegetsi bwa CNDD avuga ko ibintu biriko birabera mu butegetsi biteye ubwoba kandi ko ari ibintu biteye inkeke abagumyabanga aho bari hose umwe mu babaye imyaka myinshi mu butegetsi bwa CNDD yatanze umwihwezo ufatiye ku cyane ku migenderanire yagiye iraba hagati y'uramuswa igihugu n'uramuswa umugambwe kuva muri 2005 nk'uko tubikora kenshi hano nta zina dutanga ry'uwatanze inkuru hano twagerageje gushira mu mvugo amajambo yakoresheje ikibazo cyatanguye mu gihe cya Nkurunziza na Rajab nabonye uvuga ku njyane ziri muri CNDD hagati ya Perezida Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo wagize neza kandi ntaco wabeshemwo na gitoya amatati ariho umurwi wavuze ugizwe n'abiyita ko bari mu irage rya Nkurunziza uriho Ndayishimiye ntibakimufata nk'umwe muri bo umwe mu murwi ugizwe ahanini n'abategetsi Perezida Nkurunziza yagenye mu bibanza bitandukanye bamwe bakiri mu mabanga abandi bamaze gukurwa
Harimwo kandi abagwizatunga bari batungiye mu butegetsi bwa Nkurunziza, bamwe banashobora kuba bakuye umutahe iwe. Ariko ico sico nshaka gushimikako, nshaka kuvuga cane ku migenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Burya ikibazo cahereye mu gihe ca Hussein Rajab muri 2005 yarashatse ko ari we yoba umukuru w'igihugu. Tanzania na Afrika y'Epfo bimwamirira kure. Abonye ibyo bihugu bimwankiye kandi ari byo byaduhetse, Rajab yumvikanye na Nkurunziza ko umwe atwara igihugu uwundi agatwara umugambwe. Rajab yabona ko Nkurunziza nk'umuntu yizaniye azokwama amugamburukira. Yabona ko igihugu kizotwarirwa mu mugambwe, umukuru w'igihugu agashira mu ngiro ingingo z'umugambwe. Bisigura ko Rajab yibona ko ari we mukuru w'igihugu w'ukuri. Ibyo bintu byarateye ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenya iyo batwarwa. Umushiranganje yarashobora guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akagarukira mu nzira kubera aciye ahamagarwa n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Byarangira Rajab akuwe muri 2007. Nkurunziza yatwara umugambwe aciye mu nama nkuru y'inararibonye. Kugira Nkurunziza ntazosubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajab, yumvikanye kurongora umugambwe wenyine. Hari abamuhanuye ko bitoba byiza yiswe umukuru w'umugambwe, banatinya ko umugambwe ukoze amakosa byoshobora gucafuza umukuru w'igihugu. Niho Nkurunziza yatora ingene atwara umugambwe bitaboneka ko ari we uwutwara, ashiraho inama nkuru y'inararibonye. Amategeko yavuga ko umukuru w'urwo rwego ari umugumyabanga ufise amabanga yo hejuru cyane mu gihugu. Birumvikana neza ko byari bitomowe ko urwo rwego rutwarwa n'umukuru w'igihugu. Burya urwo rwego ni rwo rwatwara umugambwe. Umukuru w'umugambwe yari asigaye ajejwe ubuzima bwa minsi yose bw'umugambwe. Imigenderanire yaragombye gutosekara gato hagati ya Perezida Nkurunziza na Germaine Ngendakumana yatwara umugambwe. Harabaye kwikeka ko rwose ko Germaine nawe ashaka kwitoza muri 2010. Ico bikoze Nkurunziza yari azi neza ko Germaine atari kumworohereza muri 2015. Ari nayo mpamvu yaciye atoza Pascal Nyabenda muri 2012. Nk'uko Nkurunziza yanabyivugiye, imigenderanire ya Nyabenda yagumye yifashe neza. Nyabenda yaramutinya cane. General Ndayishimiye ntiyari ashigikiye ko Nkurunziza atwara inama nkuru y'inararibonye. Kimwe mu bibazo Perezida Ndayishimiye yagize nuko igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye atari abishigikiye. Ntiyabishyize hejuru ngo abyiyamirize yeruye, ariko mu bo baganira yarabivuze rwose. Ndayishimiye yavuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego. Yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi twitwa ko ruje kumuhanura, rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Burya Ndayishimiye nawe ntiyari yoroshe. Aho abereye Perezida ico ciyumviro nico Reveriyano Ndikuriyo yamwibukije. Ndikuriyo yamubwiye ati kurya wari warabivuze ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye. Ndayishimiye yarabona ko Ndikuriyo abivuga kugira amurwanye gusa. Ndikuriyo araboneka ko yihutira gushikira ikibanza c'umukuru w'igihugu nawe. Mu mpimyanyuro nshasha Ndayishimiye yipfuza nuko hafutwa inama nkuru y'inararibonye hakagarukanwa ikibanza c'umukuru w'umugambwe. Aha rero yipfuza ko ibica bigenda nk'uko bimeze muri Tanzania, aho umukuru w'igihugu aca aba umukuru w'umugambwe CCM. Gutyo agaba igihugu akongera akagaba abo ibyumviro birongoye igihugu biva. Ndikuriyo yaheza akaguma ari sekreteri generali ariko agendera ku mategeko y'umukuru w'umugambwe. Iyo mpinyanyuro Ndikuriyo ntayishaka kandi biboneka neza ko yamaze no gutsinda Perezida Evariste Ndayishimiye kuko yanze kujya mu ngiro. Si byiza ko igihugu gitwarirwa ahantu habiri. Igihe cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharirikanye ntibyatworoheye na gatoya, byara akajagari gakomeye cyane. Abo bantu babiri barabura igitwara ikindi. Nk'uko abategetsi bose bava mu mugambwe bategerezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe kandi igihugu kikagendera ku mategeko cahawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva ko n'umukuru w'igihugu aca yitwa ko ari mwe mu barungitswe n'umugambwe kandi ko ategerezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe. Aho umengo umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande naho umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashikirije.
aha uca wumva ko umukuru w'igihugu ari hejuru y'umugambwe. Inzira nziza igabanya amatati ni uko umukuru w'igihugu ari we agaba umugambwe. Ariko ikiba gisigaye kurabwa neza ni uko amategeko y'igihugu abyemera ko umukuru w'igihugu arongora umugambwe, mu gihe kuva mu mwaka w'1992 hemejwe imigambwe myinshi. Ibyo bintu byari byaravuyeho ko umukuru w'igihugu ayobora umugambwe. Izo mpande zibiri zishamiranye jewe ntaho mpagaze, ariko birahambaye ko ubutegetsi bwubamwo ituze, igihugu kigatwarirwa hamwe. Gutyo niho umukuru w'igihugu yananirwa ntazi azane ibyitwazo ngo ni babandi bambujije gukora icyo ngomba gukora. Birashoboka kutoroha gushikira uwo mwumvikano kubera hamaze kwinjiramwo ibindi bapfa nk'ico ko kwikeka ko Ndayishimiye ashaka gukumira abitwa abo kwa Nkurunziza. Mu mwaka uheze aho bibuka Perezida Nkurunziza, Ndikuriyo yarababaye ko umugambwe utahawe ikibanza kiboneka mu birori. Yarashatse ko ibirori byo kwibuka Nkurunziza bitunganywa mu ntara zose, barabimwankira. Niho yaca atora inzira yiwe yo kubikora, aho yugurura ikibuga ciwe c'umupira i Makamba, ikibuga yitiriye Nkurunziza. Ndikuriyo afata ko Ndayishimiye ari umuntu usanzwe, atari we umugambwe wo kwisunga. Aranakunda gushimika avuga abaraswe ku rugamba nk'uko bobo bategerezwa guhabwa ijambo risumba abandi. Mu gihe bimeze gutyo birashobora kugorana ko wumvikana neza ingene umugambwe uja munsi y'umukuru w'igihugu. Ariko nibyo byokingira ubutegetsi bwama buri mu ruhagarara rukomeye cane. Muri no minsi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba afise ubwoba ko umwanya n'umwanya bashobora kumusubirira, kuko mu mugambwe uri ku butegetsi hariko arakorwa utunama twa hato na hato, ariko bikaboneka neza ko urwo tunama ikiriko kiravugirwamo atakindi uretse gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi batari bake babona ko amaze kubatura mu kaga, kandi benshi mu bategetsi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yacafuje igihugu ndetse n'umugambwe akomokamo. Akaba ariyo mpamvu abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bariko bariyumvira kumukura. Ariko ikiriko kiratangaza abarundi kikanabashavuza nuko n'ubundi bavuga ko ibintu biriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bifiswemwo uruhara n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru. Akaba ariyo mpamvu babona ko itembagazwa ryaba riturutse n'ubundi ku CFD ataco ryaza kumarira igihugu, ahubwo bakavuga ko nabo batakigira baryemera, ahubwo bo bakavuga ko ikintu gishoboka cyonyine ryakiza igihugu ari uko basezerera umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kuko babona neza ko ari we umaze kwica igihugu, kandi bikaboneka neza ko igihe batabahagaritse uyu mugambwe uri ku butegetsi ituze ritazigera riboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyo biri kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yibereye mu ntambara zidahera, aho yarungitse abasoda b'u Burundi kurwana muri Kongo. Bakaba ariko barahurirayo n'ingorane zikomeye cane, aho bariko baraswa ku bwinshi na M23. Ariko ubu ngubu naho akaba ariko arakora integuro ikomeye cane, aho ariko arategura abasoda biwe bafatikanije na FDLR. Bakaba bari gukorera imyimenyerezo ya gisirikare ihambaye cane mu kibira, aho biteguriye gutera igihugu c'u Rwanda. Ariko benshi bavuga ko igihe azafata uwo mwanzuro azaba ageze ku iherezo ry'ubutegetsi bwiwe, kuko kubera ukuntu ariko araronka amafaranga menshi ari guhabwa na Kisekedi biri gutuma afata ingingo atarabye ingaruka bishobora kumugiraho, dore ko benshi batanguye kuvuga ko nawe ashobora kuzabazwa ikibi ariko arakorera abanyakongomani mu burasirazuba bwaho, aho nyine ingabo ziwe ziriko zirifatanya na FDLR mu kwica abaturage ba Kongo. Ibi byose nyine bikaba biri kujya kugaruka ka Perezida Evariste Ndayishimiye. N'amakuru menshi ahambaye cyane tuba turiko turabatohoreza kuri nombonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Howeco ubusabwa nta kindi no gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.